ndabahaye ikaze muri iki kiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Manishimwe cyane uyu munsi tugiye kurabira hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo urwamo rwo mu gicugu canke mu gicugu humvikana urwamo. Turiurabe amajambo y'Imana atubwira uko tugomba gusemerera kugira ngo twamamaze inkuru nziza yuko Yesu Kristo ari hafi kugaruka, yuko Yesu Kristo ari hafi kurugi. Reka dusome amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 25 maze dusome duhereye ku murongo wa mbere turageza kuri uyu murongo wa 12. Haravuga ngo ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge, kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure niyo dukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umusi canke isaha. Imana ihabwa icubahiro. Reka dushimire Imana, dusengera Imana amajambo. Urakoze Mana kubgaya amajambo y'igikundiro. Urakoze Mwami kubgaya amajambo dukangurira kwitegura guhora turi maso. Urakoze Mwami kubgira ijambo ryawe rizima. Habwa icubahiro Mwami. Ndagushimiye yuko nkanguye kugira ngo nongere kuburira mwene data, nongere gusangira na mwene data y'amajambo y'ubugingo. Urakoze Mana, nuhabwa icubahiro. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ishengero ry'Imana bene data, bwoko bw'Imana, ndagenda kugira ngo semerera, ngo semera cane we kwigarura. Iri jambo ry'Imana rimwe ratubwira iby'umugane w'inkumi 10. 5 bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. 5 bari abanyabwenge. Aba 5 mu kugenda kuja gusanganira umukwe bagiye bafise amatara yabo yari yuzuye nk'amavuta, ariko abandi 5 b'ibijuju batwaye amacupa yabo agaragara, amatara yabo ntiyabwo yaka, amatara yabo yari yarazimye. Mwene data, hari abantu benshi amatara yabo yazimye, hari abantu benshi ndagira nkangurira abantu benshi amatara yabo yazimye. Yewe mwene data, amatara yawe yarazimye, amatara yawe yarasinziriye, amatara yawe akeneye gukanguka. Ndakwinginze kugira ngo wongere kukanguka, maze ugende ugura amavuta yawe hakiri kare, wongere gushiraho amatara yawe. Ndagira nkubwire kugira ngo witegure, kuko Yesu Kristo ari hafi. 5 bandi baranyabwenge bamye biteguye mu gihe umwanya wose amatara yawe yari yuzuye nk'amavuta. Ndagira nkubwire ngo nawe niwuzura amavuta, aya mavuta y'ubumote bwiza bwa Kristo, aya mavuta y'ikugaragaza ubwiza bw'Imana mu bugingo bwawe, aya mavuta agomba kuguhagurutsa. Murazi ko imodoka itarimwe amavuta itagenda, naho wofyonda kuri accelerateur ntihaguruka. Ndagira nkubwire yuko amavuta ari ikintu gikomeye. Aya mavuta muhemu w'Imana, ndagira nkubwire ngo wongere gufurura muhemu iri muri wewe kugira ngo yake. Iyo muhemu iri muri wewe kugira ngo yake, yindi waheshwamwo n'ingabire z'Imana washizwemwo. Ndagira ngo nkubwire kugira ngo wongere gufurura ingabire zawe ngo zake mwene data. Nkuko twabonye intumbero y'ijambo ry'Imana ngo mu gicugu humvikana urwamo. Ndagira ngo nkubwire ngo uve hasi usemerere, ugende usemerere, uvuga uti Yesu ari hafi, uvuga uti yemwe nimwumva ijambo ry'Uhoraho, ubwami bw'Imana burabashikiriye. Yesu Kristo
ntanguye muri gitondo ambwira ngo nongere kubwira abantu yuko Yesu Kristo ari hafi. Yesu Kristo ari hafi. Maze ijambo ry'Imana rivuga ngo genda mu mayira abiri muri za njia panda canke muri Carrefour usemerere ubwira abantu yuko Yesu Kristo ari hafi, kandi ngo ugende no mu mayira, muri ya mayira y'iroro, muri ya mayira amatomato, muri ya mayira yo mu bijiji canke muri kampanye hariya mu misozi. Genda utangure gushikayo ubabwire uti Yesu araje, ubabwire bitegura uti Yesu ari hafi. Genda uje mu bisagara, uje mu mavire hariya mu miji, ubabwire yuko Yesu Kristo ari hafi. Utangure kuvuza inzamba, wongere gusemerera ubwira abantu yuko Yesu Kristo ari hafi, ubaburire kuko Yesu Kristo ari hafi ku rugi. Za nkumbi zimaze kwitegura kuko amatara yazo yari yuzuye nk'amavuta, umukwe agishitse, maze bose barasemerera bati mu gice guhumvikana urwamo ngo nimusohoke mumusanganire, ngo uyu mukwe araje, ngo uyu mukwe araje nimusohoke mumusanganire, ngo uyu mukwe araje nimusohoke mumusanganire. Inzamba zirayaga, nuko urwamo ruravuga, abantu bose barazanzamuka, na vya bijuju birazanzamuka, ariko bisanga nta mavuta arimwo. Bija kuri ba banyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu. Ariko ba banyabwenge barabishira bati ntiyo dukwira, nimugende mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika. Umukwe amaze gushika cayinjirana na za nkumi zitanu. Ariko za zindi zitanu zikiri hariya kugura amavuta zishitse zisanga urugero rugawe. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo niwikangure, urugero utarugagwa. Imana ishimwe cyane. Mwene data, hariho urugero utarugagwa. Ubwo rugero utarugagwa ni Yesu. Yesu Kristo aracateza amaboko, aracateza ibiganza. Yesu niwe muryango, Yesu niwe rembo, Yesu niwe rugo rw'intamba. Udaciye mu rugo rw'intamba wese ni gisuma n'umwambuzi, kandi abamwitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi. Nimureke kuba ibisuma n'abambuzi bene data, nimuce muri Yesu ariwe rembo, ariwe rugo rw'intama. Nimuce muri Yesu, nimuce bugufi, mwongere kurondera Yesu Kristo bigishoka kwabonwa mu mwambaza akiri hafi. Nuko ijambo ry'Imana hano riravuga ku murongo wa 13 ngo nuko mwami mugavye kuko mutazi umusi canke isaha. Bene data, mwami mugavye kuko mutazi umusi canke isaha. Ntawuzi isaha, ntawuzi umusi, ntawuzi umwaka, ntawuzi itariki, ntawuzi ko bizogenda. Birashobora kuba ubunyene tukiriko turaganira amajambo, birashobora kuba mu mwanya uza kwitegura ngo uri kuraja ku kazi, birashobora kuba ugikubita isemwe ya mbere, ugikubita ibango rya mbere niyo suka uri kurarima, birashobora kuba ugitanguye gusiza canke urimo impeshi, birashobora kuba utanguye kuri mu rutasi, birashobora kuba ukiri kurasarura muci canke muri ete. Yesu arashobora kuza muri urushana muri hiver. Birashobora kuba muri ibi abantu bariko baritegura ngo ni vya Pere Noel canke ngo ni vya Noheli. Abandi bazokwitegura gushariza Noheli bazana vya biti bashinga, batangure gushinga ibiti mu makeri y'inzu. Ndagira ngo ubwire ko bijya bita abantu bashinga mu makeri y'inzu ko ari bigirwamana, ni bigirwamana bashinga mu mazu yabo, kuko ari bigirwamana vya Noheli. Iyi Noheli, ivyo bita Pere Noheli, ivyo byose ni bigirwamana. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu arashobora kuza muri ibihe abantu bariko barazana ibisape, bariko barazana ibintu by'imyiteguro ngo bagomba bitegure Noheli ngo akana Yesu ngo kagiye kuvuka. Ariko ndagira ngo ubwire yuko muri ibi bihe nyene Yesu Kristo arashobora gushika. Yewe inzamba irasemereye. Ndagira ngo ubwire mu gicugu haratanguye kumvikana urwamo ruriko ruratangura kuvuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo genda mu mita, mu misozi, mu bijiji, genda usemerere, haguruka usemerere, ntiwirigura te ucumvira ijambo. Nawe niwongere kumfasha, niwongere gufasha. Yesu Kristo aragomba ngo abakristo, abavuga butumwa, abakijijwe, abasenzi, mwege muri mu vyumba by'amasengesho, mwege muri ko muri tanga mu gukorera Imana by'ukuri, mwege muri ko murarondera uhoraho, mwege mwumva muciye bugufi mu mitima yanyu, nimufate umwanya mugende gusemerera, mushire nk'amavuta matara yanyu. Murazi yuko imodoka itari nk'amavuta itava hasi. Aya mavuta niyaguha imbaraga n'ubushobozi. Aya mavuta y'umote bwiza bwa Kristo hagati y'abariko barahona n'abariko barakira. Aya n'amavuta ya mpwemu yera. Ndakubwiye ngo nawe niwisiga amavuta, niwisiga l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu as besoin le Saint-Esprit dans ta vie. Urakene unahitaji Roho Mtakatifu kuweza kukuwezesha kuhubiri Injili. Urakeneye kuzuzwa mpwemu yera kugira ngo akwambike ubushobozi bwo kugira ngo wongere gukwiza ijambo ry'Imana. Yewe wewe urahuri hose, yewe we Murundi canke Umunyarwanda, wewe muntu wari we wese aho uri hose, maze nawe kugira ngo uve hasi wongere kuvuga ubutumwa bwiza, wongere kuvuga Yesu utarashitse. Mutangure kubwira abantu vya Yesu, mutangure kubwira abantu by'ubutumwa bwiza. Erega bene data, yego Imana yarabarungitse mu murima ngo muje kuyikorera, yarabarungitse mu bikorwa ngo muje gukora. Nimushire ko mukore rero, mubwire muburira abantu, muburira bari kwisi, muburira abantu bariko barizubaza, abantu basamaye, abantu barangaye. Abantu niboye boye gusamara, boye kurangara, ariko nibahaguruke
duhaguruke, nimuze duhaguruke, nimuze ivy'isi vyo bizokwama biza vyisubizamwo bishaka kudutwara, bishaka kuturengako nk'imisozi. Ariko ndagira nkubwire ngo aho uri hose niwikangure, utangure gusemerera. Semerera cane, woye kwigarura. Semerera uvuge tera umwami wawe araje. Muri igihe yashikiye Yerusalemu ari kunyana y'indagwa, abantu barasemerera bati Hoziyana mwana wa Dawidi, ehera umwami wawe araje ari kumukangara w'inyana y'indogoba. Nuko uko niko abantu basohokanye ibisandasanda n'amashami y'ibigazi, abandi basasa impuzu zabo. Ariko noneho ubu rero ijambo ry'Imana ravuze ngo semerera uvuga uti nguyu mukwe araje, yemwe abo mu misozi, nguyu mukwe araje, yemwe abo mu bisagara, nguyu mukwe araje, yemwe abo mu miji, nguyu mukwe araje, yemwe abari Burundi, nguyu mukwe araje, yemwe abari mu Rwanda, nguyu mukwe araje, namwe abari muri Canada, nguyu mukwe araje, n'abari muri Amerika, nguyu mukwe araje, nimusohoke musanganire, abari muri Australia nimusohoke musanganire, nguyu mukwe araje. Nimurindire kurindira ibindi, nimwikangure, ikangure mwumva ico twaronse umukiza w'amahanga yose, aje gucira imanza abeza n'ababi, araje kugerera umuntu wese agerera ingero uwo wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ibi bikorwa tubwirwa twakoze tuzokora canke tugomba gukora, igikorwa ca mbere muri ivyo kwiyeza, kwisiga amavuta, kuzuza amavuta mu matara yacu kugira ngo amatara yacu yame yaka. Ndagira ngo nkubwire yuko ari kuzuzwa nk'emu yera kugira ngo dutangure gusemerera. Semerera cane, woye kwigarura, uburira abantu, uburira imiryango, abantu bose aho bari hose ubaburire, ubabwira uti nguyu mukwe araje, nimusohoke musanganire, nguyu mukwe araje, nimusohoke musanganire, nguyu mukwe araje, nimusohoke musanganire. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye gusangira amajambo y'Imana atubwira ngo gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Muri ayo majambo yo gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama harimwo gutumwa, harimo abatumwe kugira ngo bagende kukwiza ubutumwa bwiza. Tubona yuko bahawe igikorwa baje kubwira abantu bo mu mayira abiri. Uno munsi turarabira hamwe ibijanye no kuvuga ubutumwa mu mayira abiri. Reka dusome amajambo y'Imana, ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 22 ku murongo w'8. Maze abwira abagendanyi biwe ati ubukwe buriteguwe, ariko babutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira, bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza, mu bukwe huzura ababutorewe. Umwami yinjiye kuraba abatowe, abonamwo umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Arajorerwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati nimumubohe amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mu mwiza, niho hazobamarira no kuryanya insya z'amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko ababutoranijwe bakaba bake. Reka tuje imbere y'Imana kugira ngo dusengerere ijambo. Wera Mana Data uri mu ijuru, ndongeye gusaba kugira ngo dufunike mu maraso ya Yesu Kristo, kugira ngo wumva iri jambo wese mwami yongere kumushika ku mutima, yongere kumuhembura no kumunagura mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mana kugira ngo Data twongere gutahura no majambo no kuyasobanukirwa. Haleluya. Ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bwoko bw'Imana, shima Imana kugaya majambo avuga ivy'ubukwe bw'umwana w'umwami arongora. Uyu mwana w'umwami arongora nawe suyundi n'umwana w'Imana Yesu Kristo umwami wacu, yadupfiriye ku musaraba i Karuvari Gorogota. Uyu munsi mukuru w'ubukwe watanguye gutegurwa, wapanzwe guhera isi itararemwa. Ibi birori ni birori bikomeye cyane, ni birori bizoba aho wa mugeni azoba amaze kuduganwa mu ijuru. Rero ubu rero igikorwa kihari, Yesu Kristo yatumye abagendanyi biwe, yatumye abantu abaha igikorwa gikomeye cyane kugira ngo bagende gukwiza ubutumwa, bagende kuvuga. Rero hari igikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu mayira abiri. Aba bantu tubona bahawe igikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu mayira abiri, mwene data sikindi no kuvuga ubutumwa no kubwira uwo wese. Kandi twibuke ya ndirimbo ivuga ngo biba mu gitondo, ubibe ku mutaga, ubibe ku mugoroba, ntutinye indugumba, ntutinye n'imbeho nyinshi, urorere ko zera, umwimbuzi azoza, hazobaho umunsi maze umwimbuzi azoza kwimbura. Rero igikwiye
igikwiye n'igikenewe mwene data nuko aho uri hose wo kwitegura ukumva neza yuko watumwe kugira ngo uze gukwiza ijambo ry'Imana. Ubuheze twarabonye amajambo atubwira, duheruka kuganira ijambo ry'Imana ritubwira ngo urwamo rwo mu gicugu canke gusemerera mu gihe abandi basinziriye, ukabwira abandi ngo bikangure maze baje gusanganira umukwe yaramaze kushika kugira ngo ubukwe abawutumiriwe babutahe. None mwene data ndagira ngo nkubwire yuko natwe twararikiwe kubwira abantu kugira ngo bitegure gutaha ubukwe. Rero kuja muri nji ya panda canke kuja mu mayira abiri canke kuja muri Carrefour, ni kuvuga aho hantu n'ahantu usanga hari abantu benshi, aho hantu tuhasanga abantu b'ivyaha by'uburyo bwose. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo genda uvuge, bo vyumva batovyumva, ngo ariko genda ubabwire ngo bazomenya ko uvugishwa n'Imana yigeze kuba muri bo. Nico gituma rero nawe urararikirwa kuvuga, urarikirwa gusemerera, kandi nawe ubwawe wiyeze witunganye, hanyuma ubone gukangurira abandi, ubabwire ivyo bwami bw'Imana, ubabwire ivy'ijuru, ubabwire ivyo gutaha ubukwe. Ndagira ngo ubwire yuko muri ubu bukwe harimwo uzosangwa yambaye impuzu y'ubuhoma, maze uyu muntu amaze gusangwa yambaye impuzu y'ubuhoma, ni ukuvuga ngo bazomubaza bati winjiye hano gute, wageze hano gute, ninde yagushikanye hano? Hari abantu benshi bibaza yuko bamaze gushika mu nzego zikomeye bakabona ko batagikeneye kwiyeza, batagikeneye kwiyuhagira, batagikeneye kwambara imyambaro yera, batagikeneye kurondera ibikorwa vyera, batagikeneye kugira ico bakora kugira ngo biyeze. Mwene data twibuke rya jambo rivuga ngo utejejwe ntazoraba umwami, ngo hahirwa abafise imitima itanduye ko aribo bazobona Imana. Kandi tukabona neza yuko ngo umuntu atazoba amaze kwiyeza no kwitunganya, ni ukuvuga ngo ntazobonana n'Imana kuri wa musi. None rero uyu muntu umwami araraka maze ategeka abagendanyi ati nimumubohe amaboko n'amaguru maze muterera hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Hanze ni hehe? Aho hanze nagira ndakubwira yuko ari muri Gihenomu. Aho hanze ni muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuba. Yo ngo uwo muntu ngo bazomuta mu muriro, ngo bazotaha handi hanze, maze ngo bamuboshe amaboko n'amaguru bazomuterera hanze. Bene data ntiwitegure kuzotererwa hanze, ngwino twitature n'uhoraho hakiri kare, ngwino twiyeze hakiri kare, kandi ngwino dukore igikorwa c'umwami hakiri kare, ngwino tuvuge ubutumwa hakiri kare, tuje muri nji ya panda, tuje mu mayira abiri. Genda ubwira abantu, naho wovuga ijambo uko ariko kose urivuge, ariko ubwira abantu kandi usemerere. Semerera cane, kuko iki ni igihe cyo gusemerera. Umwami Yesu yaduhaye umurimo wo kugira ngo tugende gusemerera, yaturungitse kuja mu mayira abiri kugira ngo tubwire abantu. Wewe rero mwene data ndagushitseko, ndakubwiye ngo nawe ni witegure, ndakubwiye ngo ni wikangure, ndakubwiye ngo bamaso, ndakubwiye ngo gira ubemaso, ukora ibikorwa nk'ivya mbere, bya bikorwa aho ukora kera, hamwe aho usenga, hamwe aho uvyuka ugasenga, hamwe hagera mu ijoro ukavyuka ugasenga, ariko ukaba warabiretse. Vyavuye kuki? Ndagira ngo ubwire yuko igihe Yesu Kristo azozira, azokubaza icyatumye ureburura ukagaburura, maze ntukibandanye igikorwa c'Imana, ntukibandanye ibikorwa vy'Imana, ntukibandanya gusengera abandi, ntukibandanya gusengera ishengero, ntukibandanya gusengera abakozi b'Imana. Warabiretse, urabivamwo, utangura gucika intege. Hari abantu benshi batumwe, hari abandi batumiwe gutaha ubukwe, ariko bazogera hariya bagasanga ubutumire ntibabwitabiriye. Ngo ku murongo wa 5 ngo ariko barirengagiza barigira, umwe aja mu itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe, abasigaye bafata abo bagendanyi biwe babakorera ibara barabica. Bene data benshi bamwe barireguye. Uno munsi hari urukurikirane rw'ibikorwa byinshi, hari uburuhe bwinshi butumye abantu batagishoboye kugira ngo baronka akanya ko kuja imbere z'Imana no kwiyeza no kubaza Imana. Mwibuke yuko ari igihe ciza dufise cyo kugira ngo tuje imbere z'Imana, kuko ibihe bigiye guhinduka aho bitazoba vyoroshe. Nico gituma reka kwirusha wibabariza mu bindi, maze ukibagira umwanya w'ibikorwa by'Imana. Ni ukuvuga nubwo urimo urakora ibindi bikorwa, ariko ubuke kutegeza ikibanza gihagije gikwiye cyo kuba mu Mana. Mwene data ubanze ufata akanya ko kwibaza, uyu muntu yagupfiriye ku musaraba, iyi Mana yarungitse umwana wayo akaza kakubambirwa, byari bikwiye yuko natwe twikangura maze tugahaguruka tukibaza ico kimaze catanzwe ku musaraba ku bwacu. None rero mwene data benshi bamwe batangura kwirengagiza, bamwe batangura kuvuga ngo bagiye mu matongo, abandi ngo bagiye mu bidandazwa, abandi ngo bagiye kubaka, abandi ngo bagiye mu minsi mikuru, no kuvuga nka gutaha ubwo bukwe, ariko mu nyuma
turabona mbere ngo hariho n'abafashe babandi bari bagiye kubabwira ubutumwa barabica, benshi ntibikiborohera, basigaye mbere ijambo ry'Imana ribacumita mu mitima. Hariho n'abazana imburi bagashaka kuvuga imburi mu ishengero, kuko bene data iyi si ikeneye kuburirwa. Nimureke abavuga ubutumwa bakore ku caha, nimureke icaha kivugwe kugira ngo abantu bazohanirwe ibyo bumvise, kuko nibatavyumva ni ukuvuga ngo bazovuga ngo ntibumvise. Reka nimurekerera abavuga ubutumwa bavuge, kandi Mpwemu Yera agiye gukora akoreshe n'abajya abantu banyarucari, bajya abantu banyarucari bagiye gukora, bagiye gukoreshwa ibikorwa bikomeye. Bajya mwiyumvira ngo ntibarobanuwe, ngo ntibahezagiwe, bajya mwiyumvira ngo ntibasizwe amavuta. Bajya Imana igiye kubahagurutsa kugira ngo ibarungike baje kuvuga ubutumwa, baje gukwiza ubutumwa mu mayira abiri, muri Njiya Panda, mu mayira abiri, muri Carrefour, baje kubwira ubutumwa. Kuko hari abantu benshi uyu munsi biyemeje kuvuga ngo bazovuga ubutumwa gusa kuwa gatandatu, abandi ngo bazovuga ubutumwa gusa kuwa Mungu. No kuvuga rero muri ico gihe reka kuzibira, reka guhagarika. Tubuke ko Yesu Kristo yavuga ubutumwa kuwa mbere, akavuga ubutumwa kuwa kabiri, akavuga ubutumwa kuwa gatatu, akavuga ubutumwa kuwa kane, akavuga ubutumwa kuwa gatanu, akavuga ubutumwa kuwa gatandatu, akavuga ubutumwa kuwa Mungu. Muri ico gihe Yesu Kristo ntigeze aruhuka no kwisabato kuvuga ubutumwa no gukiza abagwaye no kuzura abapfuye. Yesu Kristo yakomeje gukora. Rero natwe iyo niyo Njiya Panda, iyo niyo Carrefour, iyo niyo mayira abiri. No kuvuga ubutumwa utaravye ngo reka ndindire uriya musi ngo aho nzovuga ngo ariko ngo abandi bose ngo bateranye. Ndagira ngo ubwire iki ni igihe cyo gusemerera, iki ni igihe cyo guhamagara, ni igihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza bukavugwa. Ku murongo wa 14 ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Abatowe ni benshi ariko abatoranijwe nibo bake. Mbega waratoranijwe, uri umukristo, urakomeye, urahambaye, bose barakwemera, ariko mbega waratoranijwe. Ndagira ngo mbabwire ko uwatoranijwe aravyumvamwo. Umuntu yitegura kuzohabwa ubwami bwo mu ijuru aravyumva. Ni wisuzume rero wumve neza yuko hamwe inzamba yovuga yuko wohaguruka ukagenda. Nimba wumva hari agahaze, ndakubwiye ngo banza ureke ibyo uri kurakora, hanyuma ubanze ubaza Imana, ubwire Imana uti Mana ndasaba kugira ngo izina ryanje ryandikwe, nibiki byatumye ritandikwa, ndasaba ngo izina ryanje ryandikwe. Hari abandi nabo baza ati mbega mwumva mwiteye kuja mu ijuru, baravuga ngo ibyo ntawo bimenya, ngo biza Imana, ngo Imana nishira kubimenya, ngo nta muntu yimenya uko ameze. Ndagira nkubwire bari mwega mwisuzuma, kuko nimwe mwiyizi, niwe uzi ibyaho ukora ibyo ari byo nuko bimeze, niwe uzi ingene ugambararira Imana. Hajya ijwi rikwagiriza mu mutima ntabwo biba vyoroshe. No kuvuga ngo waraguye, warasubiye inyuma, warataye umurongo. Hembuka ugaruke, uzuke, uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Ni igihe ciza rero cyo kubanguka, ni igihe ciza rero cyo kubangukira Umwami, ni igihe ciza rero cyo gukorera Umwami. Tumukorere ibikorwa hakikare, tumukorere ibikorwa umwanya ukihari, igihe kiri hafi. Amazimano yarategekanijwe, byose byaramaze gutegurwa. Iyo turaba hano nyene ku murongo wa 4 ngo yongera gutuma abandi bagendanye ati mubwire abatowe mutiraba amazimano yiwe yayiteguye, n'amapfizi n'amagumba vyiwe vyabazwe, kandi byose biriteguwe. Nimuze mutahe ubukwe. Mwene data, ndagira nkubwire yuko ibintu byose bijanye n'umunsi mukuru wo mwijuru byaramaze gupangwa. Amameza yarategekanijwe, no kuvuga ngo inyama zarategekanijwe, amagumba yarabazwe. Ndagira nkubwire yuko bya bindi bimeze neza by'ibiribwa n'ibinyobwa byose byarategekanijwe mwijuru. Ikintu cyose cyarapanzwe ku rutonde, kandi umwe wese aramaze, izina ry'umuntu wese n'ameza yiwe azicarako, byose byaramaze gupangwa. Ikibanza cawe kiriho mwene data, nimba wiyejeje, nimba witunganije ikibanza cawe, ibikorwa, imirimo, mwene data itegure kuzotaha ubukwe. Ndararitse umuntu wese aho uri hose, muntu aho uri hose, wowe unyumva, ni witegure gutaha ubukwe. Tuhora tutaha ubukwe, hari ubukwe bwinshi dutaha, twama turataha ubukwe, ariko burya n'ubukwe bwo mwisi. Reka rero twitegure gutaha ubukwe bwa bundi bwo mu ijuru, hamwe hazokwama igiteramo. Mwijuru tuzoririmba, mwijuru tuzotayaya, mwijuru tuzotambatamba, mwijuru tuzonezerwa, mwijuru tuzocuraranga, mwijuru tuzoshima Imana, mwijuru tuzobona Imana, tuzobona Yesu Kristo. Mwijuru tuzoba tufise amahoro n'umunezero, mwijuru hari ibyishimo, mwijuru tuzaba dufise amahoro, mwijuru tuzobona Imana. Ni igikorwa cawe mwene data, kugira ngo witegure. Ndakuraritse witegure, Imana iguhezagire.
dusangire amajambo y'Imana afise intumbero ivuga ngo ibizoba mu gihe c'iherezo. Tuyabona mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 17 duhereye ku murongo wa 26 haravuga ngo kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu misi y'umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira bageza kuri wa musi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahonya bose. Yesu Kristo atangura kuvuga ko vyari biri mu misi ya Nowa ariko bizoba no mu misi y'ukuza ku mwana w'umuntu. Twibuke ko mu gihe ca Nowa abantu bari ico gihe bari bazi kandi barabona ingene Nowa yakora ashigurika kandi akobeje cane abazi ubwato ari kumwe n'abahungu biwe. Turibuka neza yuko harokotse abantu 8 no kuvuga Nowa n'abahungu biwe 3 n'umugore n'abakazana. Abantu bari ico gihe barabona yuko ubwato buriko burabazwa ariko baraburiwe ariko banka kumvira kugeza igihe umwuzure waziye maze uratikiza inganda urabica biracika uratemura tongora abantu bose barahona. Ku murongo wa 28 haravuga ngo no mu misi ya Loti byabaye bityo, bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu umuriro n'amazuku biratibuka bivuye mu ijuru birabahonya bose. Basi mwene data turabona yuko no mu gihe ca Loti niko vyari bimeze. Abantu barubaka, bararongora, bari bafise imisi mikuru, bararya uko bashatse, baratunga bagatunganirwa, ibintu byose vyari bimeze neza, hari amahoro, hari umutekano. Ariko kugeza igihe Loti yasohokeye muri Sodomu na Gomora, umuriro waraje n'amazuku biratibuka bivuye mu ijuru birahonya biratikiza bya bisagara byose by'i Sodomu. Mwene data nagira nkubwire yuko Sodomu yacagihe none munsi iriho. Uno munsi abantu bikora ivyo bishakiye, uno munsi abantu bahindutse nka Sodomu, uno munsi bya byaha byakorerwa i Sodomu ni Gomora nivyo biko birakorerwa mu bisagara. Ibi bisagara mubona binini canke bikomakomeye byuzuyemwo ibikorwa by'i Sodomu ni Gomora, kandi iterambere ry'uno munsi ryerekeza kuja gukora ibikorwa nk'ivya b'i Sodomu ni Gomora. Ibi vyose mubona vyo kwinezereza, ibi vyose mubona vyo kwimakiya no kwimonora no kwigira neza, byose ni vyari biriho ico gihe co kimwe na bagabo batorana n'abagore batorana. Ivyo vyose ni vyari biriho muri ico gihe nivyo biriho uno munsi. Rero shengero ry'Imana, bene data wicare ugavye, mwami mugavye mwiteguye, mumenye yuko igihe co kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo kiri hafi, kuko Yesu yaramaze kuvuga ati uko vyari biri muri ico gihe niko no mu gihe c'iherezo niko bizoba bimeze. Aha ku murongo wa 30 ngo niko bizoba umunsi umwana w'umuntu azoserukirako. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu vyiwe biri mu nzu ntaze yururuzwe no kubisahura, n'uri mu murima nuko ntaze asubira inyuma. Mwene data, iri jambo rirakomeye cane, bariko baraguteguza, bariko baraduteguza, bariko baratubwira. Yesu Kristo arimwe aratwereka atubwira yuko nituze twirigwe turashigurika dushigurikira ubusa, kuko ibi vy'isi tuzobisiga. Ibi byose mubona turiko turashigurikira tuzobisiga. Ibintu byose uzofise, naho uzofise telefone mu ntoke uzoyisiga, naho uzofise amahera muri banki uzoyasiga, naho uzoba ari witeguye gukora ubukwe canke witeguye kubaka inzu canke witeguye gukora ikindi kintu cose uzobisiga. Nico gituma rero ndababwira ngo mwicare mugavye, mwicare mwiteguye, kuko uguseruka ku mwami wacu Yesu Kristo kuzoza giturumbuka. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo nk'uko umuravyo urasira iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Mwibuke mu Karoti, n'umurongo mugufi cane muri Bibiliya. Mwibuke mu Karoti biraboneka, bitwereka neza yuko ari ijambo ry'intuntu n'akabonge n'umubabaro, kuko ritubwira ngo ni mwibuke mu Karoti uko vyagenze. Mu Karoti yahindukiye inyuma, mu Karoti yibutse ibintu by'ubutunzi, yibutse ibintu by'amahirwe n'amahoro, yibutse ukuntu yari yinezereza. Byumvikana yuko mu Karoti yama na ntaryo yibereye mu minezero, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwibuke mu Karoti. Yagerageje kwibuka, yibuka ubutunzi, yibuka ibisagara, yibuka ibikomeye byari biriho, yibuka ivyo bari batunze batungiye ngaho hantu. Hari itunga rikomeye bari batunze, bari banezerewe, baratunze bagatunganirwa muri ico gisagara, muri ico gihugu barafise ubutunzi bwinshi. Maze mu Karoti arahindukira asubiza amaso inyuma, maze acahinduka inkingi y'umunyu, na bugingo n'ubu iyo nkingi iracahagaze. Nico gituma rero dukwiye kwibuka ivyo,
maze tukoya gusubiza amaso inyuma. Uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Mwene data, ndagira nkubwire yuko uwogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Rero ngo uzoheba ubugingo bwiwe kubwa Yesu Kristo, kubw'ubutumwa bwiza, ngo azoburokora kandi ngo azoburonka. Rero nawe ndagira nkubwire ngo ntutinye gushingira intahe Yesu, ntutinye. Nagira ngo ndarikire abantu bose abafise ico bunganira nico bagomba gushingira intahe Yesu. Tumaze iminsi, tumaze iki cyumweru, isemene yose irangiye, iki cyumweru cyose kirangiye, twigishanya duhanurana. Ndagira ngo ndarikira abantu bose abipfuza gushikira iri jambo ry'Imana, maze kugira ngo babandi bakeneye kumva ijambo ry'ukuri, babandi bakeneye kumva ibishingano by'ukuri, mugerageze mucishe muri iki kiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe. Maze muri ico gihe nimwaba hari ubutumwa mwipfuza kugeza kuri bene so canke kuri bene data, muzowucisha hano maze ubwo butumwa buzoshika. Rero ntutinye, ntutinye. Niwagerageza gukiza ubugingo bwawe uzobubura, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo tinya kunyaturira imbere y'abantu, imbere y'amahanga, imbere y'amakungu. Hari abatinya gushingira intahe Yesu, ngo bahari yabonye umva n'uwo kumva wese n'uzoba agomba kuremeshwa n'ijambo ry'Imana. Rero nimuze twamamaze, dukwize ubutumwa, tuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abantu bose ubutumwa bwiza. Nimuze dukwize imburi. Nimba hari ijambo ry'imburi ufise, ntutinye kuricisha muri iki kiganiro, ntutinye kurivuga, ntutinye gushingira intahe Yesu Kristo. Nimba waragiriwe ubuntu, warafashijwe n'Imana, Imana yakugiriye neza muri bwa butumwa butumaze nk'imisi, ntutinye kugira ico wunganira, kugira ngo ubwoko bw'abera bwongere kuvugutirwa no kunagurwa no kwezwa. Ntahe yawe canke ijambo ryawe rizovugwa canke rivuga, uzovuga. Ntutinye, kuko Yesu Kristo aze kugororera, kandi ufise impera ikomeye cyane mu bwami bw'Imana. Mana ishimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye gusangira amajambo y'Imana atubwira ivy'umugani w'abatumiwe babi. Tugiye kuraba ivy'umugani w'abatumiwe babi. Uno munsi turarabira hamwe kwemera ubutumire watumiriwe. Nkuko tumaze iminsi tubibona, tumaze iminsi twiga ibijanye n'ubukwe bw'umwana w'umwami yarongora. Twarize kandi ivy'ugwamo rw'abahamagara basemerera bati nimusokoroke, nimuhaguruke, nimuvyuke, nimwikangure, musangane n'umukwe araje. Turibuka umugani w'inkumi 10, turibuka umugani w'umwana w'umwami arongora. Uyu munsi tugiye kuraba umugani w'abatumiwe babi. Ni gute uwashobora gushira mu ngiro invitation canke ubutumire wahawe kugira ngo ubukurikize, ubukore nkuko bikwiye. Reka turabe rero amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 14. Reka dusome duhereye ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Maze umwe mu bicaranye nawe avyumvise aramubwira ati, hahirwa uzorira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati, habaye umuntu yarondeje amazimano menshi, atora benshi. Igihe cyo kurya gishitse, atuma umushumba wiwe kubarira abatowe ngo nimuze, kuko bihejeje gutegurwa. Bose batangura kuzangazanga n'umutima uhuye. Uwa mbere ati, naguze itongo nkwiye kuja kuriraba, ndakwinginze uramvugira ntunge. Uwundi ati, naguze inka 10 ngiye kuzirimisha ngo ndabe, ndakwinginze uramvugira ntunge. Uwundi ati, narongoye nico kimbujije kuza. Maze wa mushumba agarutse abwira shebuja uko vyagenze. Nyene urugo araraka, abarira umushumba wiwe ati, genda n'ingoga uje mu nzira z'ibihamo no mu nzira ntonto zo mu gisagara, uzane hano aboro n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umushumba wiwe ati, mugenzi, ico umbariye ndagikoze, ariko imyanya iracasigaye. Shebuja abarira uno mushumba wiwe ati, genda uje mu nzira z'iroro no mu mihora, ubagobere baze, kugira ngo inzu yanje yuzure. Ndababwira yuko ata muntu n'umwe wo muri abo natumiye aza kugira ico atamira mu vyo nabateguriye. Mana yacu habwa icubahiro. Shengero ry'Imana, hano turabona yuko ari umugani w'abatumiwe babi. Yesu aravuga ati, ndababwira ukuri yuko ata n'umwe
umwe umubona atumiye aza kugira ico atamira. Bisobanurwa ngo mu bari baratumiwe bose ntibabonetse, ntibaje, ntibitavye ubutumire. Ico nico gitangaje kandi kigaragaza yuko abatumiwe abiyitwa yuko aribo batumiwe ataribo bazosangwa bari muri ubu bukwe, ahubwo aboro n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira nibo bahavuye barabagobera. Ni ukuvuga kuja mu bwami bw'Imana n'akagobero. Byumvikana eheraba gukorera Imana, kumvira ijambo ry'Imana usanga ari akagobero, kuja gukizwa usanga ari akagobero, kubwira umuntu ati niwihane bisigaye ari akagobero. Vyari bikwiye yuko kubiba ku ntumbero z'umutima w'umuntu ashaka gukiza ubugingo bwiwe, ashaka gukiza amagara yiwe, ashaka gukira urupfu, ashaka gukira gihenomu. Byari bikwiye yuko umwe wese agira umutwaro wo kurondera uhoraho bigishoboka ko abonwa, ariko none heraba siko bimeze. Bibiliya iriko iratubwira ngo nakagobero. Bene data, tumaze igihe nkuko nabivuze twiga ibijanye n'ubukwe canke umusi mikuru yo gukora ubukwe canke urubanza rw'ubukwe canke gusanganira umukwe canke ubukwe bw'umwana w'Imana. Reka uno munsi twongere tuganire turaba aya majambo niki gituma Yesu yaciye imigani avuga ku bijanye n'ubukwe. Cane cane twibuke ko ikimenyetso canke igitangaza Yesu yakoze c'ubukwe ikana i Galilaya arico kimenyetso mu bimenyetso Yesu yatanguye gukora ikimenyetso c'ubukwe. Ni ukuvuga ngo Imana yacu irakunda ubukwe, kandi twibuke yuko kuva isiremwa abantu ba mbere babanje canke umunsi mukuru wa mbere wabanje gukorwa hagati y'umuntu n'Imana ni ubukwe, n'ukuraganishwa kwa Adamu na Eva. Ni ukuvuga nk'uko isi yatanguye hakora umunsi mukuru wo kuraganishwa kwa mariage, niko no mu nsozero Yesu Kristo hazobaho. Yesu Kristo azoza gutora umugeni wiwe, hanyuma umugeni hakaba ibirori vy'ibihe bitazoshira. Ni ukuvuga rero ico gihe hazohatanguye umubano w'urugo rw'umunezero, hazohatanguye umubano w'umukwe n'umugeni, hazohatanguye umubano w'ukuri wo nyawo. Nico gituma rero imbere yuko tuja mu bindi nagira ngo uno munsi mbonereho kugira abantu mutegura imisi mikuru nimumenye yuko cane cane mw'ishengero ry'abakristo, mw'ishengero ry'abana b'Imana, ndagira ngo ngire abana b'Imana, abakristo, mwege mutegura imanza z'ubukwe kugira ngo mumenye neza yuko ico gikorwa c'ubukwe ari kimenyetso cangwe ari kugera ikirenge c'igikorwa gihambaye nyezina Imana ikunda. Imana irakunda ubukwe. Mwoshaka kubaza muti ni kubera iki Imana ikunda ubukwe? Icambere nuko ubukwe butuma umugabo n'umugore babana, bakavyara abana bakaba ishengero. Ndagira ngo mbwire ko ishengero rya mbere ryatanguye hariya mu itongo ryo muri Edeni. Adamu na Eva bamaze kuvyara abana niho ishengero ryatanguye kuvuka. Imana ihabwa icubahiro. Basi ikindi gihe kandi bigaragara neza yuko Yesu Kristo ari umukwe, natwe ishengero n'umugeni. Bigaragara neza yuko nk'uko umugabo n'umugore babana bakabana neza amahoro, niko na Yesu Kristo agomba kubana n'umugeni wiwe akaramata. Ndagira ngo rero nkubwire yuko inyungu ikomeye cane Imana iziga mu bantu yaremye ni mu ngo, mu miryango. Yesu Kristo aragomba ko imiryango ivugururwa, kandi aragomba ko imiryango inagurwa. Nico gituma ciye mugani cane yisunze kuvyerekeranye n'urubanza rw'umusi mukuru. Hari ubukwe twiteguye, hari ubukwe twimirije. Nubwo abantu batanguye kuzangazanga, Bibiliya atubwira ngo batangura kuzangazanga n'umutima uhuye, bamwe umwe wese akavuga ibyo ashatse, undi akavuga ibindi. Ni ukuvuga hari abavuze ngo jewe naguze itongo none ngo ngiye kuririma, hari abavuze ngo jewe naguze inka ngo ngiye kuzirimisha, hari abavuze ngo ngiye nagiye kora ubukwe wanje. Ni ukuvuga ngo yagiye mu yindi misi mikuru yiwe, ariko yibagira yuko twiteguye kuzotaha ubukwe bwo mwijuru, ubukwe bw'abera. Nico gituma rero we wagize ubukwe, we wahanye impeta mw'ishengero, numenye neza yuko aho nyene mu nzi wawe Yesu ahazigamwe imbuto ikomeye, kugira ngo abo bana nabo baze bakora ubukwe kandi baze bagera ikirenge mu cawe. Abantu bakora imbara z'imisi mikuru hano ku isi, tureke kuvanga ivy'ishengero n'ivya gipagani. Hari ivyo dukunze kubona ugasanga abaherekeza umugeni, kera umugeni yaherekezwa n'ikorale canke abakristo maze bagaherekeza, kuko ivyo twahora tubona ubwa mbere. Bamwe kera baza bavyina inyuma y'umugeni ngo yegoma, baza bavyina za ndirimbo z'intambo zimboregwa. Abo barabisi, ariko aho ubutumwa bwiza buziye, aho ikanguro riziye muri ya myaka ya za 85 za 86 ikanguro ryaraje
riraje ritangura kuza mu Burundi. Ndibuka kangura imaze kuza za ndirimbo zitangura kuvaho, abantu ntibaba bakivyina ngo ayegoma, abantu ntibaba bakivyina ngo zana turabe, ngo asa n'izuba rirenga, ngo akazuru kiwe n'urukenkanya, ngo cana turabe n'amasaransi. Ivyo byose byari byaraciwe. Abantu ntibaba bakivyina bene ivyo, ahubwo batangura kuririmba indirimbo zo mwijuru, batangura kuririmba indirimbo z'amakantike n'indirimbo z'amakorale, batangura kuririmba. Ndibuka yuko ibintu byaciye bitangura guhinduka. Ariko rero uno munsi byasubiye kugaruka mu ishengero, bimaze kubonekana yuko mwarasubiye inyuma, barasubiye inyuma za 85, barasubiye inyuma za 84, ubu barasubiye inyuma, basubiye inyuma handi muri za 83 na kabiri, muri za 70 na za 60 na za 50. Abantu hano ishengero ry'Imana byarabaye uruvange. Ubu rero nta korali giherekeza umugeni, byarahindutse. Ubu bahitana imisore ya indi yahitanye imishatsi, ya imishatsi yatukujwe, ya bindi basutse kabandi bagahinga, abandi bagashaka vyasa munsure ku mitwe, hanyuma bakari baherekeza umugeni. Hanyuma ngo ubwo bugeni n'ubwa Pentekoti, ugasanga ubwo bugeni ngo n'ubwa abakristo, ngo n'ubwa Pentekoti, ngo abapentekoti ngo bakijijwe, ugasanga ngo abona abakristo ngo bakomeye, ngo bakoreshwa na nkemu yera, ngo baba ni nkemu yera y'urukirako, ugasanga bahitanye vya bindi byose, ya mishatsi imwe biriya yihaniza, ya mishatsi imwe yavuye ku bandi canke yavuye ku bapfuye, ya mishatsi gugwa muri izo soko, bikaba ari byo ugasanga nibo bashizeko ngo baje guherekeza umugeni. Bene data nagenda kubwire uko n'ukuzangazanga, aho mwatangwe kuzangazanga, ndagira mbabwire yuko urya mugeni muherekeje ni kimenyetso c'ishengero giteguye kuzamurwa mu bwami bwo mwijuru. Nimureke rero kumuherekeza, mumuherekeresha imishatsi y'abapfuye, nimuherekeye kumuherekeresha murinze kwisiga amaranje ku minwa, nimureke kumuherekeza murinze kwitonagura, nimureke kumuherekeza murinze kuzana imishatsi nk'ayindi yasa munsure, ugasanga abasore n'abahungu basutsemwo imisatsi isigaye isa n'urubeya yatukuye. Nico gituma rero iri jambo ry'Imana, Yesu Kristo yarakunze ubukwe, kandi Imana irakunda ubukwe. Burya bukwe babugomba kuba mu mahoro kugira ngo habe imihezagiro. Hajya mu muherekeza ni imihezagiro mu muha, ni kuvuga ngo riga rugo ruzogira amahoro ko rwaherekejwe n'abana b'Imana. Nico gituma ndagira ngo mbwire mwebwe mutegura ubukwe, mwebwe nka misore, ndagira ngo nsabe bajya abantu bategura bazikora ibintu by'imisi mikuru, nabajya bigisha abazohana impeta, mubihanize gusomanira imbere y'ishengero, mubihanize gutanga impusha zo gusomanira imbere y'ishengero. Hajyaho musomana barya abana batoya baba bariko barabiraba. Ndagira ndababwira akarorero, iyo duciye kwibarabara tugasanga umuhungu n'umukobwa bariko barasomanira mwibarabara, mbega birabaryohera, mbega birabanezera ko murambona muca muri abahirya, ariko mwishengero mugaca mutangura gutegeka ngo nibasomanire ngo turabe. Ni kuvuga ndagira nkubwire yuko nk'uko igikorwa cibango yuko ry'umubano w'umugabo n'umugore gikorerwa mu cumba haruguru, kurya nyene uja gusenga Imana senga yiherereye. Yesu yavuze ngo usenga asabe so wo mu mpisho, kandi so abona ibigishijwe ngo azoguhera. Iyo usenga Imana uja haruguru kugara urugi, iyo uja kubonana n'uwo mwubakanye ntabwo ari imbere y'ishengero, muraharamukanya ariko ntimusomana, ntimuhana, ntimusomana, ntimukora bya bindi abisi bakora. None rero ishengero ry'Imana, umugeni wa Yesu yaramaze kwandavura, twarasubiye inyuma, ishengero ryarasubiye inyuma. Ariko ndagira nkubwire ngo hagarikiraho, mwoye gukora ivyo, ntimugasubire konona. Nk'uko atamusore yemerewe kubonana n'umukobwa bataragira ubukwe, niko ataco mushobora gukorera imbere y'ishengero. Mwantu mwese, wewe warinze kubonana n'umugore wawe imbere yuko muhana impeta, wewe warinze kubonana imbere n'umugore wawe imbere yuko muhana impeta, ngo nukugira ngo ni kubera ngo niyo majambere ya kino gihe. Ndagira nkubwire kwico ca kugira ngo giharigwe ari uko mugomba kumenya neza yuko mugomba kuvyihana. Mwaracumuye, nimba mwabikoze mutarahana impeta, mwaracumuye. Nimba mwabikoze mukiri abafiance, mwaracumuye. Nico gituma wewe ufiansa, reka kugiranira imigendanire n'umufiance wawe. Wewe wankumiwe, nawe wa musore we, nimureke kugendana muri babiri mu miduga, nimureke kugendana muza kurarana mu nzu, umwe aja kuramutsa uyundi ari umwe n'umwe. Kera umusore ntiyahirahira ngo aje kuramutsa wazotwara, ntivyashoboka, carazira. Umwigeme ntiyahirahira ngo aje kuramutsa wazotwara wenyene, bahitana abandi bakagenda ari batanu ari batandatu. Mbere hakaba harimwo n'abakozi b'Imana babashigikiye kugira ngo ntihagire uza guhemuka ngo yambara ibara. Ishengero rigomba kurindwa, ishengero rigomba kuzigamwa. Nimunagure, nimuvugurure, nimureke kuvanga, nimureke konona ishengero ry'Imana. Yesu arakunda we yacunguye, nico gituma aragomba, umwami Yesu aragomba ngo nibihinduke maze bisubire nkuko vyagomba kumera, maze ishengero ry'Imana ryongere kugarukana umuco w'abana b'Imana. Uno musi abiteguye kugira ubukwe ntibatinyana, kandi ari ikintu kibi mu maso y'Imana. Bagomba gutinyana, bakazobana neza kuri urya musi babaherekeje. Ndagira nkubwire ibyo tubona sivyo twahora tubona kera. Ubwa mbere
umukwe n'umugeni ntibashoka basomana ngo basomane imbere y'ishengero, ahubwo barabaherekeza bakabagura hajya mu kidara bakabinjiza, bamara kubinjiza hanyuma rero maze bagasenga, no kuvuga bamara gusenga hanyuma abakozi b'Imana bamaze kubinjiza mu nzu bagasenga Imana, hanyuma bakavuga bati tubaragije Imana, hanyuma ejo tuzoza kuraba bukeye. Hanyuma rero muri ico gihe niho yo kwemererwa kumusoma, ariko mu ishengero ntiyemerewe no guhemukira abana bari imbere yabo, imbere y'ishengero. No kuvuga ngo rero bishayirwa yuko babana ntibaze basire kuba baciza mu rusengero, kuko amaso y'abana no kuyahuma. Bya bindi bimwe tuza twihaniza abana ngo ntibabirabe, baja kubirabira mu rusengero. Rero rwa rusengero rwahindutse urusengero rw'abadayimoni. Nagira nkangure mbwira abapenekoti wa muco wa penekote n'abafeka hakiri kanguro muri za 86 za 88 za 90 imbere y'intambara mu gihugu cy'u Burundi. No kuvuga muri ico gihe hari kanguro, nta bitubona, ntabyo twabahora tubona, nta bantu baherekeza umugeni baza biyambitse nk'abapagani, ntabyo twaratubona. Bya bindi byo kora amasware ngo ubukwe buheze ngo barishita buca banda gufatana amaboko bakazungurukana mu migongo wose, umugabo n'umugore na ya nkumi na wa musore batahanye impeta, nabo bagaca bafatana bakagwatana bagatangura gukora sware. Ndagira ndababwire yuko izo sware twahora tuzumva mu bisi, bagenda muri sware bahora bakora amasware bakazikora bahejeje kunywa ibiyeri bahimbye baborewe bagaca batangura kurahana. Ariko noneho ngivyo bisigaye bikora abapenekoti, niho basigaye barahana bakakora sware bakazikora bagatangura n'ubuta n'inkumi ya Murundi n'umusore wa Murundi batari umugabo n'umugore bakarahana bagakora bagatangura gukora amasware. Amashengero y'abizera nabi hagurukire kubigwanya mu izina rya Yesu Kristo, bihagurukirwe kugwanywa kugira ngo izo sware zicibwe. Izo sware nizicibwe, nta sware ziza mu ishengero ry'Imana, nta sware zibaho mu ishengero ry'abakristo, nizicibwe mu izina rya Yesu. Ni haba abaririmbyi, ni haba amasengesho, abantu nibasenge, abantu nibashima Imana, abantu nibatazire, abantu nibashiririmbe nkuko kera bararirimba. Ariko no munsi ishengero ryaravangiwe baca bazana ya miziki y'abisi, imiziki imwe za ndomboro, ya miziki kandi ugasanga ubwo bukwe nubwo abakozi b'Imana bwari ubw'abakristo bwari ubw'abera, ariko bagaca bazanya ya miziki ya ndomboro yasoroka usanga nivyo bashizemwo ya miziki y'abisi. Bene data, aya materambere yaraje mugabo azobasiga taco musigaranye. Nimuhindure nimugaruke kwivuga butumwa rimwe rya mbere, nimugaruke kugakiza kamwe ka mbere. Ndahamagaye abantu nibikangure, nimugaruke, garuka mwe gusubira inyuma, garuka mwe kurimbuka, garuka mwe gupfa rubi, garuka mwe guhemuka, garuka mwe guta umusaraba, garuka mwe guta Yesu Kristo arateza ibiganza avuze ati nimuze kuri jewe mwese abarushana baremerewe ndabaruhura. Nico gituma rero nimureke kwivanga, nimureke kuzangazanga n'umutima uhuye. Bamwe bakavuga ngo twagiye ngo gukora ibi, ngo ico gituma ngo tudashoboye kuza. Nico gituma abantu benshi bavuga ati, bamwe baravuga ngo ntitworeka kwambara ibyo dushatse kuko ari mu minsi mikuru y'ubukwe, ngo muratuvugira badutunge, ngo nivyo tutahora twishira ko mu minsi isanzwe, ngo uyu n'umunsi w'ubukwe reka tubirundeko. Nuko babandi bisiga ku minwa, babandi batobora amahereni, babandi bazana ya mishatsi na bimwe batahora bakora bagaca babizana ngo ni kubera ari ku munsi mukuru wa mariage. Bene data, ishengero ry'Imana mwararihumanije, nimwihane, nimuce bugufi, imburi kugezeko. Wewe wabikoze nuwumvirize maze hanyuma uce bugufi. Ndakubwira ngo uce bugufi wihane. Tujye gusenga muri kano kanya, ndakubwiye ngo ca bugufi nimba warakoze ivyo, ca bugufi asango haraho wageze gutaha mu bukwe ukagenda warinze gusuka ko vya bindi kandi uri umukristo. Ndabwira mwebwe abaririmbyi babandi, mwebwe babandi na bamwe ba miryango y'abakristo, ni mwebwe ndiko ndabwira, mwebwe mwahemuye izina ry'Imana mukavanga ivy'abanyamahanga, ivy'abapagani n'ivy'ishengero mukavanga. Ni wewe iri jambo ry'Imana rijeko. Ndakubwiye ngo nuce bugufi hanyuma dusengera hamwe. Nawe wakoze ivyo, nawe wasambanye imbere yuko mutorana imbere ya mariage, mugasambana nuwo muzokubakana, mukabanza gukora icaha imbere yuko mutorana. Ndakubwiye ngo ubutumwa bukugeze ko pfukama wihane. Namwe mukora amasware mu bakristo, mugatangura gukora amasware ngo bintaco, mukagwatana, mugatangura gukora amasware. Ndakubwiye ngo Yesu Kristo ntabigomba. Mwaramaze kuba abapagani, mwaramaze kwitwa abakristo bo kwizina gusa. Nukuvuga ni handi baca bakinga urushi ngo muratuvugira badutunge, ngo buharageza ka
kanya rero ngo ko kwiyiba, ariko ndagira ndakubwire yuko ayo maswari yose nubwo muyakora, ivyo byose nubwo mubikora, ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo urabikora nanje ngahora, ngo kibaze ko mpanye nawe, ngo ariko nzobizana byose ndabishira imbere y'amaso yawe byose ko bikurikirana. Nuko rero yemwe bene data, ndateye akamo maze kugira ngo iri jambo ry'Imana rikwire hose maze ribwigwe bose, maze abaryumva bose bace bugufi bihane. Dusome amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 12 umurongo nuwa 35, hanyuma turageza ku murongo wa 40. Umutwe w'amajambo uravuga ngo tube maso turorere databuja. Dusome mu izina rya Yesu. Mwami mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihagarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahirwa abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso, ndababwira ukuri azokenyera abicarike aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba abahirwe. Kandi mumenye iki, yuko yaba nyenurugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Imana idufashe. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro. Bene data, iri ni ijambo ridukangurira guhora tugavye, guhora turi maso, guhora twamba twiteguye, kuko atawuze umusi canke isaha. Iyo nitegereza amajambo, iyo turabaye amajambo, turasanga mwo ijambo ritubwira ngo twame dukenyeye kandi amatara yacu yame yaka. Aya matara niki? Uyu munsi reka dushimikire ku ijambo ritubwira ngo amatara yanyu yame yaka. Haleluya. Amatara yawe yame yaka. Mbega amatara yawe niki? Reka turabe uno munsi, turabire hamwe ingene amatara yacu ari ijisho ry'umubiri, niryo tara ry'umuntu. Bene data, reka turabe Matayo igihimba ca 6, duhere maze dusome ku murongo wa 22 n'uwa 23. Haravuga ngo itara ry'umubiri ni ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uba uri n'umuco, ariko ijisho ryawe iyo ari ribi, umubiri wawe wose uba uri n'umwiza. Nuko wa muco uba muri wewe, woramuka ubaye umwiza, uwo mwiza wongana ute? Mwene data, aha turabonera hamwe, turiko turabona twese yuko ijisho ry'umuntu ariryo tara ry'umuntu. Rero igituma ijambo ry'Imana Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe ngo mwami mugavye kandi ngo amatara yanyu yame yaka, ndagira nkubwire ko amatara yacu dufise yuko ari aya maso tugomba kwama twayamuritse. Mu kuyamurika ni kugira ngo twame turi maso, twame dukanuye, twame tugavye, twame twiteguye kurwana n'umwansi uwo ari we wese mu buryo bw'umuhemu. Muribuka Paulo ko yavuze ngo ko tunigana turabinyama n'amaraso, ngo ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwijima n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Paulo aravuga ngo kubw'ivyo byose mwambara ibigwanishwa byose vy'Imana, kugira ngo mushobore guhagarara mushikamye mu gihe gikomeye, mu gihe kidasanzwe, ku musi mubi. Mwene data, rero itara ryawe ni ijisho. Iryo tara ryawe ndagira nkubwire ngo wame uryakije mu gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Reka dusome turabe ingene iri tara, iri jisho rigomba kwama rigavye, rigomba kwama ryiteguye. Turaba amajambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa kandi mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24, maze turasoma kuri urya murongo wa 15. Haravuga ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyubare. Mwene data, ngira ngo iyo turaba igihe tugezemwo, tukaraba ibihe turimo ko bimeze, usoma akwiye kwiyubara. Wewe rero wasomye, wewe rero usoma, wewe watahuye, wewe wamaze guhabwa ukagira ubuntu ukamenya gusoma, ndagira nkubwire ngo urahiriwe, kandi ijisho ryawe rigiye guhora rikwereka ibikomeye, kuko Imana yaguhishuriye byinshi, yaraguhaye Bibiliya ugomba kuyisoma uko bukeye, ugomba kuyisoma buri munsi. Rero itara ryawe ni ijisho, ndagira ngo nkangurire ijisho ryawe, nkangurire itara ryawe. Ni ukuvuga ngo amatara yanyu yamadometswe, amaso yanyu yame abona, yame azingurura Bibiliya, yamasoma Bibiliya uko bukeye uko bwije. Reka turangirize kuri aya majambo ari mu gitabo c'Ivyahishuwe Yohana igihimba ca 3, turasoma ku murongo wa 2. Haravuga ngo gira ubemaso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Reka
dukomeze no ku murongo wa gatatu. Ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane, nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Ngo gira ube maso, ngo kuko ngukomeze ibikorwa vyawe bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Ngo niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Mwene data, witonde wihane, witonde maze uryitondere, hanyuma wihane maze ijambo ry'Imana likubere inkinzi ikomeye, likubere urutare rukomeye mu bugingo bwawe. Urakeneye inkinzi ikomeye. Gira ube maso, ni ukuvuga ngo wamugavye, gira ube maso, zingurura Bibiliya, soma Bibiliya, gira ube maso, komeza kwa mugavye, gira ube maso. Ndagira nkubwire ikintu ca mbere cazimije Abisirayeli nuko bahumye amaso ntibaba bakibona, bahumye amaso ntibaba bakibasha kuraba ivyanditswe, barabisoma ntibabisobanukirwa, maze ngo amatwi yabo acahinduka ibihurugutwi, ntibaba bakibasha kumva. Mwene data, akanwa kabo maze ntibaba bakibasha kugatazirisha Uhoraho. Mwene data, ndagira nkubwire weho ngo gira ube maso kugira ngo ushishikare kuramiriza mu rugendo ruja mu ijuru. Gira ube maso mwene data rero, gira ube maso mu bikorwa vyawe, gira ube maso mu gusoma ijambo ry'Imana, gira ube maso mu gusangira ivy'Imana n'abandi, gira ube maso mu kuba maso nukwemera ugasangira amajambo y'Imana n'abandi, gira ube maso mu gusangiza abandi ubutumwa bwiza, mu gusangiza abandi ibishinga ntahe vy'uko wakiriye Yesu, gira ube maso mu gushingira intaha abandi bene so, gira ube maso mu kubera itara abandi, gira ube maso mu vy'ukora ubere akarorero keza abandi, gira ube maso mu kwereka abandi ingeso nziza n'ubugwaneza, gira ube maso kandi ushishikare gukorera Umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka. Umwami wacu Yesu Kristo ari hafi. Tugarutse kuri ya majambo ari mu butumwa bwiza bwa Luka twasomye, hatugira ngo kandi amatara yanyu yame yaka, ngo kugira ngo namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe. Ndagira nkubwire yuko aya majambo ari amajambo akomeye cyane, kuko aya majambo iki gihimba tuzogisoma. Ndagira nkurarike ku musi w'ejo tuzokomeza turabe tuhereye kuri uyu murongo wa 41, kuko twagajije ku murongo wa 40, kuko ku murongo wa 41 kugeza hano hepfo hari irindi jambo Petero yaciye atangura kubaza, kuko hari ibintu bikomeye Petero yaciye yumva. Petero yaciye yumva yuko hari ibindi bintu atanguye kubwirwa, hari ibindi bintu ariko arabwirwa bikomeye bidasanzwe. Petero aca yumva kubaza. Rero tuzorabira hamwe ingene hari hayandi majambo Yesu Kristo yaciye avuga hepfo akomeye cyane, ajanye no kugaba, ajanye no kuba maso, ajanye no kwitegura. Ndagukanguye, ndakuraritse, ndakubwiye mwene data, aho uri hose wamugavye mu bikorwa vyawe, wamugavye naho buryamye mu ijoro uvyuka usenga Imana, naho bawikanguye uvyuka usenga Imana, naho buri mu kazi ukore usenga Imana, naho buri mu ishuri wiga usenga Imana, naho aho uri hose wamugavye, kuko inzamba y'akabanga izovuga mu gihe cyo cyose, kandi izovuga umusi wari wo wose. Rero mwene data, Imana ikugire neza, Yesu aguhezagire. Nuko ndizera kandi ndizera neza yuko iri jambo ari jambo rije hageze kuri wewe, kugira ngo ryongere kukunagura no kuvugutira no kukweza, hanyuma nawe wongere kwambara ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo nawe aho Yesu Kristo azozira azosange witeguye, azosanga uri maso. Komeza rero usenga Imana, komeza rero utakambira Umwami wawe, komeza rero wicara ugavye, komeza rero userangure Bibiliya, komeza rero usuzuma ivyanditswe vyera, komeza rero gusoma mwene data, ushishikare wizere kandi wihane kandi wakira Umwami Yesu Kristo. Urakeneye itara rikomeye rimurika, urakeneye ubushobozi bwo gusenga, urakeneye kuja imbere z'Imana, urakeneye kwamugavye witeguye. Nta kindi dusabwa, nukwama twisuzuma, nukwama twiyeza buri munsi, kandi nukwama dusengeranira. Turabandanya ku majambo avuga ngo tube maso turorere databuja. Petero niwe twabonye yuko yarafise ikibazo, yaciye yumva yuko agomba kubaza Yesu Kristo ibibazo bikomeye cyane, uko yumvise inyigisho zihambaye mu buzima bwiwe ataramenyereye kumva, kandi cari kibazo mwihariko kiraba umuntu wese yitwa yuko ari umuntu yamenye Imana canke yahawe igikorwa runaka. Reka dusome rero duhereye ku murongo wa 41. Haravuga ngo Petero aramubaza ati, mbega mugenzi, uwo mugani ni twebwe twenyene uciriye canke n'abandi bose? Umwami Yesu nawe aramubaza ati, ninde mubwiriza wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja
shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ivyo afise vyose, ariko uwo mushumba niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aracatevye kuza, maze agatangura gukubita abashumba n'inshoreke no kurya no kunywa no kubaregwa, shebuja uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi, azomucamwo kubiri amusangize umugabane wiwe n'abatizera. Kandi uwo mushumba yarazi ivyo shebuja agomba, ntiyitegure ntakora ivyo agomba, azokwitwa nyinshi. Ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha, azokwitwa nkeya. Wahawe vyinshi wese azobazwa vyinshi, uwabikijwe vyinshi niwe bazorushiriza kwaka vyinshi. Bene data shengero ry'Imana, aya n'amajambo Petero amaze kuvyumva atangura kumva ni ikibazo gikomeye cyane. Twibuke yuko Petero ari we yari imbere mu bandi mu zindi ntumwa 12. Twibuke kandi ko Yesu Kristo yari yaramusezeraniye mu nyuma yahavuye amubwira ati wewe Petero ni wahure intama zanje. Aramubwira Petero ati mbega urankunda, ahura intama zanje. Twibuke ko Petero ari we yaharazwe, yahawe, yashikirizwe ibikorwa bikomeye imbere y'abandi bigishwa bose. Imbere yuko ibikorwa bitangura, Petero yari mukuru imbere y'abandi bose. Niyo tubona mu rukurikirane rw'amazina bahera kuri Petero mu gutondekanya igitigirisha amazina. Rero bisobanurwa ngo Petero yahise yumva ico kibazo kimuraba mwihariko. Mwene data ndagira nkubwire yuko iki kibazo nawe kirakuraba, ndaza kugira igituma nawe iki kibazo kikuraba. Umuntu wese yitwaye ko yakijijwe, umuntu wese yitwaye ko yamenye Imana, umuntu wese yitwaye ko yabatijwe, iki kibazo kiramuraba, kubera yuko wa munsi hamwe wasezerana mwibatizwa ukavuga uti ndemeye gukurikiza no gukora ivyo Yesu Kristo yakoze no kugira ikiyenge mu ca Yesu. No kuvuga ngo kijya gihe nawe waciye ugira amasezerano usezerana. Uyundi muntu kandi nobwira ni wewe muntu ufise umuryango, wewe muntu ufise abana, ufise urugo, ndakubwira ngo nawe hari ibintu bikomeye warazwe wasezeranye. Nico gituma twese ubu utwiswa yuko twasezeraniwe kandi turi abashumba b'Umwami. Rero ijambo ry'Imana riravuga riti, Yesu Kristo atangura kubaza Petero ati none se ninde mubwiriza wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku rugero igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndagira ngo mbwire wewe muntu ufise urugo, muntu ufise umuryango, cyane cyane naho wowe uri umukozi w'Imana, imbere twibuke yuko imbere yuko uza kwitaho abandi, imbere yuko witaho abandi ubanze twibuke inshingano zikomeye cyane abantu twarazwe twasezeraniwe mu rugo. Tutegerezwa kumenya yuko twahawe twizigiwe ko bike, kandi muri ivyo bike ngo Imana izodahugaba byinshi. Wewe rero ufise abana, wewe rero ufise umuryango, ijambo ry'Imana urihere mu muryango, utangure kuryigisha abo mu muryango, uhere kwigisha abana bakiri bato, mwicare ku meza, hanyuma muzingurure Bibiliya, musenge Imana, kandi mube akarorero keza ku babanyi no ku baturanyi no ku bantu bose babazi kandi babamenya. Ico ni igikorwa gikomeye cyane. Ugomba kwicara wewe mushinga ntahe, maze ugasoma ijambo ry'Imana ukarisomera abo muri kumwe bose, barye nyene muri kumwe nibo Imana yaguhaye kugira ngo ubagaburire igihe kigeze. Urugo tuvuga, urugo rwanditswe hano, uru rugo imbere yuko uza kwigisha abandi, suzuma urabe yuko abana bawe batanywa urumogi, abana bawe batasambana, abana bawe batiyambika vya bindi, abana bawe batisize vya bindi, batiyononye, batiyanduje, maze wigishe kandi uhanure kandi wihanize abana bawe. Muri kuvuga ngo urugo rwawe urutoze indero nziza, kuko imbere yuko uzobazwa ibindi byose uzobanza kubazwa n'igiki wakoze mu rugo. Wewe mukenyezi, wewe mushinga ntahe, wewe ufise urugo, toza indero nziza abana, toza abana indero nziza. Ni ukuvuga ngo mwami musenga, mwami muterana, ntihagire umunsi wijana mudasenze. Hari abantu benshi biyumva yuko bagomba kwiruka hirya no hino kuza kubwira ubutumwa abandi bakababwira kwihana, bakababwira ngo pfukama mwihane tubasengere, ariko muhira akaba atarashobora gupfukama kubwira abana be ngo pfukama ndabasengere. Abana bakazorinda bakura, bakazorinda bagera mu bigero, maze batazi ijambo ry'Imana. Nico gituma usanga benshi imiryango
y'abakozi b'Imana baramaze gucika ibirara. Benshi ugasanga abana baramaze kononekara bwenge, abana baramaze kononekara, urabapfuye gutora bagashika umuhindo, bagapfa gutora bakagira ntibagira ubukwe, kandi abana b'abakozi b'Imana bagacikiza, abandi bakavyara inda zishushu, abandi twumva yuko ngo birirwa barateza inda abandi inshushu amashushu, abandi ugasanga nibo barereka akarorero k'abandi mw'ishengero. Ariko ndagira nkubwire n'akamaramaza k'umukozi w'Imana kubona mu rugo rwawe ariho haduka ingeso mbi. Nico gituma ndababwira nti Yesu Kristo kuri wa musi azohera kubaza abakomeye n'abahambaye abo yahaye ibikorwa mw'ishengero, nibazobanza kubaza ibikorwa bakoze. Kuko mwene data ndagira nkubwire cyane cyane muri ibi bihugu turimwo abantu benshi barahukanye, abantu benshi baramaze ingo nyinshi zarasambutse. Hari ibintu byinshi tuzobazwa imbere yuko tuzobanza kubazwa abandi bo hanze, tuzobanza kubazwa abo mu rugo twarazwe, kandi aho niho Imana izotubaza. Hanyuma rero izotubaza n'ikindi gikorwa twakoze, mbega twaravuze ubutumwa, mbega twarabwiye abandi. Imbere yuko uvuga ubutumwa ubanze guhera mu rugo, uhere mu nzu, wigishe, ubone ko mu nzu hari umuco, ubone ko mu nzu hari itara, ubone ko mu nzu ibintu bigenda neza. Niwamara kubitunganya neza uheze ugende kwigisha abo hanze. Tubuke inshingano zikomeye Paulo yabwiye abantu, yabwiye abakozi b'Imana ati umuntu niyipfuza kuba umuzezwa shengero, niyipfuza kuba umukozi w'Imana, azoba yipfuje igikorwa ciza, ariko banza uhakikishe yuko uriko tegura urugo rwawe neza, uri kurakora ibikorwa byiza mu rugo, yuko umugore n'abana bakumvira, yuko mu nzu ibintu bimeze neza, yuko bakumvira, yuko babwira gusenga bakaza, yuko musengera hamwe mwese. Kandi wibuke ko kujya Imana yaguhaye abana no kugira ngo abana bazobe abo gukora igikorwa c'Imana, na cane cane mu minsi we uzoma umaze kuba utakiriho, nabo bakazosigara aribo bakwiza bamamaza ubwami bw'Imana. Nico gituma igikorwa twahamagariwe gikomeye cane, arico gukangurira abandi, arico gukangura abandi duhereye mu nzu. Nico gituma rero benshi turabona muri iki gihe usanga abantu bahabwa igikorwa cyo gukorera Imana, ariko ugasanga muhiri wabo mbere n'umugore ntamukurikira, canye ugasanga n'abana ntibamukurikira, ugasanga yigenda ko, ugasanga canye muhira. Bamwe barabaye ibirara, abandi barononekaye, abandi bamaze kwiyonona, abandi ntibakigenda nk'uko bibereye abana b'Imana. Ariko ugasanga urya muntu akagenda wenyene, kandi Imana yamuhaye urugo. Nico gituma mwaribagiye, mwarataye igihe cyo kwibuka igikorwa cibanze abakozi b'Imana bagomba gukora, no kubanza kwigisha mu rugo. Nimwamara kwigisha mu rugo mukabona ko ibintu bigenze neza, hanyuma mugaheza mukagenda gutwiza ubutumwa, mukabwira ubutumwa abo hanze. Nuko rero ndakubwira ngo wicare ugavye, umenye inshingano z'igikorwa wahawe, umenye yuko wizigiye kuri bike Umwami Imana azokugaba byinshi. Birababaje kubona umuntu agenda kubwira ubutumwa bo hanze, ariko mu nzu arabasambanya, akagenda kubwira ubutumwa bo hanze ariko mu nzu ari bisuma, akagenda kubwira ubutumwa abandi bo hanze ariko muhiriwe ari mboregwa, muhiriwe badasenga, muhiriwe batavyuka ngo basenge. Ndagira nkubwire yuko igihe kirageze cyuko mwikangura, cyuko twikangura, mbere yuko umuryango mugomba kushinga amasaha n'ibihe byo gusenga buri munsi. Nimba ari ku mugoroba mukamenya ko umuryango utigeza guterana ugasenga, kuko ico ni gikorwa twahawe, kuko niyo nzira yo kwikangura, niyo nzira yo kurondera umwami bigishoka kwabonwa. Ndakubwiye rero wewe wahawe urugo, imbere yuko uza kubwira ubutumwa abandi, banza uhere mu rugo, banza uhere mu nzu, banza uhakikishe ko abana basenga, banza uhakikishe ko abana ari abakristo, banza uhakikishe ko mwe n'umugore n'umukenyezi, mugabo n'umugore n'abana mwese muterana mukaja imbere y'Imana, mukambaza iyo mw'ijuru. Yesu Kristo azoza kuraba ingo ziyubatse, zigumije, zitigeze ziyonona, zitiyanduje, zitononekaye. Nuko rero hanyuma, kuko ishengero rikomeye n'urugo, ni ngaho mu nzu iwanyu, niryo shengero rikuru, ishengero rikomeye naho mu nzu, naho nyene uri niho muzobarizwa, n'igihe inzambi zovuga zo gusanga aho nyene. Rero ndakubwira ngo mwebwe yemwe bene data nimwikangure, hanyuma mukora ibikorwa
maze ndakugira ngo ubutumwa bwiza bwa butumwa bwo kugira abantu ngo pfukama tubasengere, bwa butumwa kugira ngo nimwihane Yesu araje, mubuhere mu nzu, nimwamara kubuhera mu nzu hanyuma mugende mu buvuge mu rusengero, mugende mu buvuge mu bikorane, mugende muri indege, mugende murire mukwira ibihugu byose mu buvuge, ariko mu nzu muhakikishe yuko ibintu bimeze neza. Ariko niwaza guhera ku gice kigira kabiri utariye ku gice ca mbere ugasimba ingazi ya mbere, kandi ingazi ikomeye ari ya mbere, maze ugatandukira ku ngazi ya kabiri, no kuvuga ngo wahawe byinshi azobazwa byinshi. Bene data, reka dusenge Imana itugire neza, Imana idufashe cyane kugira ngo maze twige kandi dutahure iby'Umwami wacu Yesu Kristo agomba ibyo ari byo. Urakoze Mwami w'abami, Data wa twese, urakoze waraho byagiye mu ijuru. Ndagushimiye Mwami ko ari wewe uduhaye aya majambo akomeye, aya majambo yo kwigishwa ingene tugomba Mwami gukora ibikorwa twahawe gukora. Uwari we wese Mwami Yesu mu murima wiwe aho yahawe gukora, uwari we wese ndasengeye Mwami abavyeyi mu ngo, Mwami ubereke ko abavyeyi mu ngo ari abakozi b'ishengero mu ngo zabo, ubereke ko bagomba guhaguruka kandi bakanagura igikorwa cyawe bahereye mu ngo. Uno munsi Mwami ngo zabaze kugira ibibazo bikomeye hirya no hino, ndasengeye Mwami wari we wese mu byo yahawe Mwami Yesu, kandi ndasengeye abakozi bawe imbere yuko Mwami Yesu Kristo baja kwigisha hariya, babanze bahere mu nzu, maze mu mago iwabo babanze bahavugira ubutumwa, bahakikisha yuko imfura n'abahererezi b'abana bose uko bangana uko baba bahaye yuko bariko baragukorera, yuko bariko baraguhimbaza, yuko bariko baragutazira. Kandi he Mwami wera wo mu ijuru, ndakwinginze Mwami kugira ngo bya bihe byiza byo gushima no gutazira n'amatazirano y'amashimwe ntibibere mu nsengero gusa, ariko igikuru cya byose bibere muhira. Mwami Yesu guhera nonaha urakoze, suka mpwemu wawe yera ko bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa bose Mwami bongere kurota inzozi, bongere kuvugishwa nawe, bongere guhagurukira umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Igikorwa cyawe cyongere kunaguka. Ndagushimiye Mwami, urakoze kubikoze, izina ryawe rishimagizwe rishigwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Wera wo mu ijuru Mana isumba byose, Data wa twese, ndagushimiye kugira ijambo ryawe rizima, ndagushimiye yuko ari udukanguye muri iki gitondo ciza kugira ngo dusengere hamwe n'ubwoko bwawe, kugira ngo ubwoko bwawe Mwami abiteguye gusanganira Umwami Yesu, amatara yacu yame yaka. Ndasengeye mwene Data kugira ngo itara ryiwe ryame yaka, ndasengeye uyu mukozi wawe, ndasengeye uyu mwana wawe, ndasengeye wari we wese kugira ngo twese amatara yacu yame yaka, aho uzozira uzosange turi maso twiteguye kandi tugavye. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, ndavyambaje nshima. Urakoze Mana y'ubuntu mu ijuru, urakoze ijambo ry'Imana imaze kutwereka ngo twibuke mu karoti. Muri iyi saha Mwami ndakweretse imitima y'abizera, imitima y'abasavyi bawe, imitima y'abipfuza kukubona no kuzobona guseruka kwawe. Ndakwinginze Mana yo mu ijuru, wongere Data buja wera w'imbabazi gukangura benshi kugira ngo bicare biteguye, maze aho inzamba izovugira, maze aho wa mugeni azoba ariko araduzwa, natwe tuzobe twiteguye, maze dusanganira Umwami Yesu Kristo mu bicu, aho tuzokwamana nawe tunezerewe dufise amahoro. Urakoze Mwami wacu, ndongeye gusengera Mwami Yesu mwene Data wari we wese, mwene Data ndamushize mu kiganza cawe kugira ngo mugire neza, maze umuhezagire, maze umuhe kunaguka no kuvugutirwa, muhe kwezwa, muhe guhagarara nshikamye mu izina rya Yesu Kristo, maze twitegure kugusanganira. Urakoze, ubishimwe ni mu izina ryo watwitangiye Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu. Urakoze Mana. Mwami ndagushimiye kubw'ubu butumire, ndagushimiye kubw'ubu butumire n'indariko. Urakoze Mwami, gendera uwari we wese umurarike, uwari we wese yararitse yongere kwitabira ubutumire, maze yongere kugenda gutaha ubukwe, uduhe kubutaha, umpe kubutaha. Uwari we wese azabutahe, uwari wese yahawe invitation azobutahe, uwari wese yahawe umutumiro azobutahe. Mwami urakoze, ubishimirwe ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Urakoze Mwami kubw'iyi mburi, urakoze kubwira ijambo tugomba kubwira abantu bose, urakoze kubw'aya majambo turiko turaburira tubwira abantu, tubabwira yuko Yesu Kristo ari hafi ku rugi, ntawuzi umusi canke isaha. Umwanya wose dushobora kumva inzamba akabanga ivuze, umwanya wose dushobora kubona Yesu Kristo aje gutwara ishengero ryiwe. Nico gituma Mwami wacu Yesu twongeye Data uja kugushimira, kuko wongeye kutwuzuza amavuta. Niwuzuza amavuta ya mwene Data, niwuzuza amavuta mu macupa yacu kugira ngo twongere kwaka amatara yacu
yame yaka kugira ngo duse n'abarorereye databuja igihagarukira ava mu bukwe. Haleluya, urakoze mwami, ndabigushimiye, izina ryawe rishemagizwe, ndavyambaje shima nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.